nari nabivuze yuko mu gice kigira kabiri tuza kwakira umuririmbyi Samuel Praise turi kumwe nawe Samuel Praise ndaguha ikaze. Murakoze cyane Bonaventure ndabose nawe ko dukurikirana mu Yesu ahezagire. Amen. Murakoze. Twakiriye hano twari duherutse kwakira mugabo kubera ibikorwa bibiri by'indirimbo nshasha. Ego. Yigo biko Senu. Senu. Indirimbo nziza entre temps. Murakoze cyane. Umwaka urangije neza. Ego kandi nizera ko Imana tugiye neza tuzona gutangura neza. Cyane go. Ego. Dusigurire. Indirimbo abantu bamaze imisi bayibona kuri televizion mu bashaka udusigurire mbega Hosenu bisiguye iki? Hosenu ni jambo ry'igiheburayo risigura Imana niyo muremyi wacu. Ego, God is our maker. Ego. Hanyuma indirimbo yose ivuga iki? Indirimbo yose urabona hari amajambo ari muri couple ya mbere, amajambo ari muri Zaburi Dawidi yavuze ngo mu buryo buteye ubwoba bw'igitangaza nibwo wandememwo. Fearfully wonderful you made me. Ni amajambo yonyine avuga. Hama kuri couple ya kabiri nimba ntihenze muri Yeremiya ni yavuze ngo kuva nkiri rusoro warunze imbere y'ibintu byose bitarabaho najya ndima ngo before the world began you knew me warunze before the world began you called me warampamagaye before the world began you blessed me to serve you warampezagije ingabire no guhimbaza ni amajambo hamajwe cyigoroka Hosenu ni muremyi wacu. Muri bridge niyo tuvuga ngo mbayeho nguhimbaze mbayeho ngutazi nguhezagire. Imbere yayo hari yindi yitwa Mubwigobeko. Yes, nayo ni indirimbo iri muri Bibiliya n'abaye inspired na Psalm 99 Zaburi 91. Rero hajya amajambo ngo mu bwigobeko bw'isima byose azokoma mu gituzo cy'ishora byose kumanuka rero ego naho havuye indirimbo. Wow. Uyu mwaka usohemo indirimbo zitari zike zitanu abanyamugisha urera turaguhimbaza abanyamugisha mu bwigobeko na Hosenu. Uyumva gute? Indirimbo zitanu si ikintu coroshe. Imana ibiherwe icubahiro iyo idushoboza kandi shimira n'abantu batandukanye babana nanje kugira ngo kuvuga nk'ibi bishikire ishengero rya Kristo. Ngiye kukubaza gukora igikorwa nk'iki tuba tubona umuririmbyi mugabe inyuma hari abantu benshi. Ego baba hari. Ego n'umuryango wanje. Jewe n'umufasha wanje abo turi abantu ba mbere. Ego. Abandi bantu bari impliqué muri ibi bikorwa tubona ibande ushimira abo dukorana burya naho haba ari ngo watanze uburyo ariko umutima kubikorana n'ikindi kintu presence physique y'abo bantu n'ubwira bwo gushaka gukora ico kintu n'ikindi kintu ntibiguwe amafaranga. Rero nabandi bashimira cyane abakoze ama video abanye nanje hariho Tao together as one urazi ko babanye nanje vraiment bahezagire barafasha umwanya wabo baraza ari timu nini barabana nanje amasashika nkana 5 tuko turakora Imana ibahezagire cyane gose. Ego. Amen. Mbega uyu mwaka le plan wari ufise turi muri December wona warayishitseko? Ego nayishitseko uretse ko ndiboneza n'abanyumenga zinabaye nyinshi zimwe ndazibitse ariko from next year kandi abantu bitege from next year tuzogenera mu rundi rurimi rw'igiswahili cyane. Igiswahili cyane. Sanguse n'indirimbo yo mu Giswahili yitwa Hatuja. Aja sahuri hari kera n'iyindi toto na kwabudu n'iyindi zishaka zitatu atari zine. Ariko rero from next year mu kwa mbere nyine mu ntango. Ego tuzodimba z'igiswahili kandi n'indimo amajambo bibikana kandi abarundi benshi turazi Giswahili no kucumva aho benshi bishobora kukivuga neza ariko turacumva. Ego nivyo. Mbega nk'umuntu abonye interview bwa mbere Samuel Praise watanguye kurimba ryari? Samuel Praise kujya muri studio. Kujya muri studio nagiye muri studio 2016. Nka Samuel. Ego ariko kuririmba kuva nkiri muri Sunday. Ariko byarabaye ahantu menga sindi nibyo ndimwo. Ariko mu nyuma 2009 maze imyaka 3 mbatijwe nize Yesu Kristo nk'umukiza ndanabatizwa
rero ntabwo kubikora muri groupe publique naho niga kuri convivialité ndaririmba buke bigenda birakura 2011 nacemba umu worship leader mushengero narimwo rero bimara imyaka ishika 10 hafi n'itatu 12 ndi worship leader ndirimba mwishengero munyuma ndajamo no kurimba rero ujya muri studio nkora rero kuva namba 2016 gushika urumva ko haheze imyaka irikira muri 8 ya yego ufise indirimbo zingana gute kuri YouTube ni album ya mbere ntigeze namenyekana ariko ari album ya mbere yita Mesia munyuma ndagira amasezerano ni ya gatatu rero iri mu rukurikirane izina ryo ni urera ariko album yatangiye kumva basi zinashikira n'ishengero yari album amasezerano Mesia yo eba ari abantu nyene bo muri eglise bake nawo muhira aho nyene hafi ngira ngo unahafitse intahe ku bantu baba bagitanguye bakabona imega ibikorwa byabo ntibiriko birashika ko hari ariko umaze kumenya ko ari guhimbaza Imana ibisiga byo kugira impact ni Imana genda bikora ariko umaze kumenya ko guhimbaza Imana ko guhimbaza Imana nta nigugu ryinshi rikenewe ry'abantu kuko ni wewe ni Imana ariko kwijanye rero kuko bigira impact ni kwa kundi Imana yakwenda Dawidi hariya yimbariza wenyene adafise backing atagira ari wenyene yivugiriza ari wenyene Imana ikabona uwo mutima awuhimbazamwo mu bikamuza hana gushikana hana abantu bose bamubona gushika no munsi tukimuvuga heze imyaka hafi 1000 bishika nka 3-4 urumva nivyo rero bikiri kuguhimbaza Imana urahimbaza uri wenyene muri kumwe 2 3 4 wajya rero mu byo gusora indirimbo kuja kuri YouTube ibona umuntu umwe ariko ibye hanze no kwahimbaje Imana bisigaye ngene Imana izogenda irakuduza no gutuma benshi bakumva benshi bakira ico gikorwa ni urugendo kandi si bya bose singomba twese tuzomere nk'abandi baririmbyi aho ariko guhimbaza Imana bigwa biri hahandi nyene ego praise ndagushimire cyane niba atakandi kajambo twifuza murakoze cyane cyo mvuga nuko ni indimbo zitanu gushika ubu maze gukora muri umwaka mu kwa kane urera turaguhimbaza turabanyamugisha mu bwigobeko na Hoseno ziri ku ma platform yose YouTube n'andi ma digital platforms iTunes, Apple Music, Amazon, Boomplay n'ahandi ndabatumira kugenda kuziraba kandi aziko bazoheza gibashana ziranaryoshe ego murakoze misigaye umwaka turangiza impore so tangura umwaka uza ndafise a prophetic song na dedicated kuri next year kandi nindi myaka izokurikira rero Imana tugiye neza mu ntango za January iyo ndimbi zibashikiye ni ndimo nziza cyane zurutera intege mu majambo yo kwatura kugira umwaka 2025 tuzotube mu impore cyane ego nivyo okay avant de te laisser ego akantu gatonya kuri Hoseni uturirimbira akantu gatonya kuri Hoseni Hosenu you are my maker. Wow. My voice is low, yeah. Nibaza ko ari ibikorwa byinshi usanga muri kutitegura ndiko na recording yo ndimbo nyene on this Saturday. Ego niyo mpamvu. Somewhere praise ndagushimira ko waciye muri urakoze cyane gushimira. Ego tumusezere dusigamwe Hosenu ndazagugaruka ndangiza ikiganiro.